Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa nkuko rero mubibona ayo amafoto yacicikanye kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, amafoto y'aba representant legale babiri ba Ezebu, umwe akaba ari representant legale wa Ezebu muri Ohio, nibaza ni muri Amerika yose ariko yaba muri Ohio. Hanyuma wundi nawe ni representant legale wa Ezebu i Burundi. Reka rero imbere yuko dutangura iyi nkuru tuyihere mu intango y'ibi vyose yatanguye gute? Intango y'ibi vyose yatanguye 1993 aho Reverend Pasteur Ndabateze Auguste, ntabwo ari umwe muri izi foto, uwo bita Reverend Pasteur Ndabateze Auguste yatandukanye n'isengero rya Pentecost. Imvo yuko yitandukanije na Pentecost yari yuko ishengero rya Pentecost mu Burundi ntigashaka yuko habaho abapasteri bakuru b'abahutu. Bakudugije neza ukavuga ati aha bangize uwo hejuru gose bakugira mwarimu w'urusengero. Reverend Pasteur Ndabateze Auguste baravuga ati ibi bintu sivyo, aba bagabo ibintu sivyo, na cyane cyane ko yabibonamwo politike nyinshi. Aravuga ati jewe ndavuyemwo, aho harihe mu ntara ya Makamba. Akaba aragenda ngo ashingisha urusengero bita Église de l'Unité Saint-Esprit au Burundi. Église de l'Unité du Saint-Esprit au Burundi. Niryo yagiye asishingisha, ariryo ry'igihugu wari wose avuga ngo ni Ezebu. Amaze kurishingisha, murumva yuko bitari kumugwa neza nkuko mubizi bari abatutsi kiriya gihe ntibakina, umuhutu wese baramutoteza. Amaze kurishingisha hagati ya 1993-94 umupasiteri w'umututsi yitwa Yona w'umupeni, urumva baracamuhama ko yavuye muri peni, kandi amaze kuva muri peni akaza gushingisha ishengero rishasha. Abahutu nyene b'incabwenge benshi bake bamukurikira bava muri Pentecost. Pentecost nayo murazi ni business gusa, money and money making. Bavuga ati tuhomvye, ibijuju vyahora bidusuka kw'inoti zabo bakarara ubusa, twabihenze yuko nayo bafise ku mufuko Imana yabona bakarara ubusa, none arabadutwaye, tireka tumukomeshe. Uyu mupasiteri rero Yona, urumva ndazi ko yifatikanije na bagenzi we, niko guca badodobereza baza bamuta mu gasho uyu Reverend Pasteur Ndabateze Auguste. Baramufata bamutwara hehe? Bamutwara muri prison kumufunga. Ngo bamufungira nimba ngo aho bitwa Gatwe Nyanzarake Makamba, niho bamufungiye. Bamaze rero gufunga uwo Auguste, batangura kurondera, ariko ibintu bataranamufunga. Reverend Pasteur Auguste cyatumye imvo yo gushingisha urwo rushengero rushasha kwari kugira ngo batangure gufasha imfuvyi n'abapfakazi benshi bagaragara aho baboro n'abakene. Ubwo rero amaze gushingisha urwo rusengero rushasha, amahera yose abanyeshengero ko baratanga, aho yo yakubise kuw'inyuma yose agaca agenda kuguramwo canke gufashisha babandi hari ibintu bakeneye babona muri societe. Ati ntabwo yafasha yisunze ngo afasha abantu bamukurikiye gusa, wewe yaraba muri community, umuntu wese afise ikibazo akamufasha. Ivyo rero abana b'abatutsi ntivyo abanezereje, niko guca rero bagenda kumufatisha, bamutwara hehe? Bamutwara kumufunga. Bamaze kumushikana rero muri prison, baza kumutangira. Uwo mugabo Yona nyene aragira arondera abantu bo muri prison, muraza ama prison yakorogwamwo nabo, arondera abantu biwe abumvisha yuko bomwicira muri prison. Mugabo urumva ntibari kwihuta kumurasa, ico bakoze baragiye bamuhishano. Bace bamuhishano. Uwo Reverend Pasteur Ndabateze Auguste baca bamuhisumu. Mugabo bamuhaye isumu bamaze kumenya yuko agomba arekurwa, ati ntiyo ducika nimba bidakunze ko tumwicira muri prison, reka tumuhishano. Baca bamuhisumu. Bamuhaye isumu rero bacavuga ati hageze ko bamurekura. Mwibuke biriya bishano vya kera vyica gahoro gahoro, ntabwo ari nk'ibi vy'ubu, ntabwo ari twatuzi twamunyuza, ariko n'utuzi twamunyuza bivana na doze. Bamuhaye ishano bavuga yuko atazomara imisi. Iryo shano rero bamaze kurimuha,
umwe muri abo bacunga gereza ajya kara umuryango wabagiye kumutora kuri prizo atahuraho rero nubwo umwe muri abo bacunga gereza ahuraho umwe muri abo bacunga gereza ati ahuraho mwebwe uyu muntu wanyu nubwo muje kumutora barahegeye kumuhishana bashaka azocapfa ati ni kuja kumuvuza. Nk'uko rero abarundi baca umugani ngo uwikundiwe n'Imana ntiyankwa n'abantu, urumva yuko nubwo bariko baramwankiriza Imana yamaze kubona ko umugambi afise ari uw'ukuri, nubwo bagerageje kumukira muri prison ntivyakunze, baciye uko wacunze gereza yaravuze ati mukaramuka mumutwaye mu bitaro i Bujumbura kumuvurizayo niyo bazoca bamusanga kumuhohosha bamwice burundu, kandi nivyo rwari urushinge gusa rw'amazi kuko mu bitaro nibo bonyene bahakora. Ubwo rero bamaze kuvyumva uko baramukuyeho muri prison baca bihuta kumujabukana baca bamuvana i Burundi baca bamutwara kumuvuriza muri Tanzania. Aho rero hari hagati ya 90, urumva ko hari bamaze kwinjira mu 94, urumva 93 yashingishije urushengero aca tanguza ibikorwa vyihuta vyiza. Abapentekoti bayoboye Pentekoti Makamba batangura kumaramara babonye ukuntu urushengero rushasha ruriko rurakora ibikorwa bikomakomeye ku muvuduko udasanzwe, bibateye isoni ati tumuta mu prison. Bamutaye mu prison ntibamwicirayo, bamuhisumu, bamuhaye isumu niko guca rero. Aho murumva yuko haza hayegera hafi mu 95, 94-95. Ubwo rero bamaze kuvuga yuko atashobora kuvurirwa Ibijumbura ari guca bamuhohosha, niko guca bamujabukana bamutwara muri Tanzania kumuvurizayo. Amaze gushika yaciye yigumira muri Tanzania, amaze gushika baramuvuye arakira, ariko aca hitamwo kuguma muri Tanzania kuko nubundi murazi kiriya gihe hari intambara idasanzwe. Ni naco gihe uwampaye amakuru avuga ko ico gihe ari naco gihe mu nyuma yaho 95-96 Florina yaciye itera imakamba bagatangura kugwanirayo. Florina wari umugambwe umwe mu migambwe y'inyeshamba yagwanya leta ya Buyoya. Ubwo rero nawe ico yaciye akora yaciye aguma muri Tanzania. Mu mwaka uheze rero niho uyu mushinga ntahe yavuze ati reka nsubire mu gihugu canje. Asubiye mu gihugu ciwe, umuntu rero yabaye muri Tanzania. Muri Tanzania murazi ko ari ahantu hifashe neza, ntaba uzi gufata amahera neza no kurondereza. Muri Tanzania hariho amahera cane gusumba mu Burundi. Rero amaze guhunguka yahungutse nyene yifise, afise utuntu twiza, afise imodoka nziza. Ivyo ngo ntivyanezereje abantu, mugabo icagiye kubidendura nuko abapasiteri b'abarundi bari muri Makamba nyene, abapasiteri bakoranye n'uwo Reverend Pasiteri Auguste, abapasiteri bakoranye nawe haba muri Tanzania haba bakorana nawe muri ico gihe Burundi, bose barishimye cyane. Abapasiteri 85 barenga, ariko bose ngo bagasaba yuko yocaza nyene kubayobora, guko mwibuke ninde ni fondateur w'ishengero, niwe yari fonze, niwe yari yoboye, ntiyigeze asezererwa, ntiyigeze ahindwa. Yagiye Tanzania kwivuza kubera yahawe ishano, mugabo abanze kubona yuko no gusubira Burundi ari nko kunyaga, ari ico kimwe no kwiyahura, avuga ati reka manze ngume Tanzania, kandi birumvikana. Agarutse rero abatandaraye abafashe wa murimo aribo baba uyu mupasiteri wariwe yarayoboye ngo representant egare wa Ezebu mu Makamba, acatangura kuvuga ati ntibishoboka, nije ndahayoboye singomba uwuntwara ubutegetsi. Hacatangura rero zuguru. Izo zuguru zazimaze igihe, ntabwo ari ibintu bibaye giturumbuka. Izo zuguru zazimaze igihe, baba pasiteri bose bashaka yuko uwari abayoboye kera amahera we yaronka yakoresha muri community agaruka. Ubu yaronka nayakubita ku mufuka ati ntibishoboka. Murabizi neza, narababwiye barundi kazi, narababwiye nti ntuzeye ubuseke bubira abakoroni batuzaniye, agaseke ka politike n'agaseke ngo kamadini, n'utuntu bazanye nyene ngo batugeze badutege tuzoze turamaraниramwo nta kindi. Umugabo muzima nyene vyaraje nyene gushingisha urushengero arashitse ati ntibishoboka ntugeza. Ubwo rero izo nduru zarabaye, ziba induru zikomeye kugeza aho rero uyu mupasiteri yitavye Imana, uyu representant egare
ngo nze ndongera ko na revera kuko murabizi ko bakunda ivyubahiro sinzi ko yitwa revera pasiteri nawe niho baciye batangura gufatana n'uyu mupasiteri yavuye he Ohio. Uyu mupasiteri nawe yavuye sinzi ko yavuye Ohio canke Missouri mugabo yavuye muri Amerika. Imbere yuko umugabo aje Burundi ngo kwanza barabanje mu gihe caheze begeranya miliyoni amajana ane mu bihumbi vy'amarundi, miliyoni amajana ane. Je nazumvise nifata ku munwa banze mwumvirize. Apana miliyoni 40 z'amarundi, apana miliyoni 14 z'amarundi, no, miliyoni amajana ane z'amarundi. Ngo barazegeranije bazitanga muri bamwe bajeje documentation ngo barakuntu bo mwica. Bicende wa mugabo nyene fondatere w'urushengero yahungutse. Umugabo ngo baramutwaye ngo baja kumufungira mu nkambi ya gisirikare mugabo mu bijanye na documentation baramutwaye ngo baja kumufungiraho. Amaze gushikayo Imana yiwe acasanga igisirikare kirimwo babandi babanye muri Tanzania bamuzi. Kirimwo babandi babanye muri Tanzania bamuzi ati wewe bite kuraha jewe bariko barandenganya uko bamufatishije aho kumufatisha bavugisha ukuri ati turiko turapfa ubutegetsi agomba gusubirana urushengero yatanguje natwe ntiturekura. Bagiye bamwagiriza ngo uyu mugabo ngo tubona ngo aje gukora nk'ivyo niyo mbare yakoze ngo tubona yuko ngo aje gutera akajagari mu gihugu ngo ashobora no kubakorana nabe nukuvuga bamuhomeka ku mabi abo bateroriste bo muri 2015 bakoze babimuhomekako. Urumva yuko iyo yari kesi ikomeye kuri bariya bagabo ugiye ubwira bariya bagabo bo muri leta ati uyu muntu akorana na bariya bateroriste ntacobuza kubabuza gufyura amaso kuko baraza aho babagejeje. Mugabo icyaciye gitangaza nuko mu gisirikare indani aho nyene muri documentation baciye basanga hari benshi cyane bamuzi babanye muri Tanzania babanye nyene aho makamba bamuzi ivyiza yakoze baravuga toya ubu nububeshi nta na gatoya ibi sivyo kuko yaba ari ivyo uyu tumuzi neza tuba tumuzi nta nuko bibari aragaseseshwa muri tuba tumuzi. Ivyo rero niko guca uyu mugabo uyu nyene w'umunyamerika uwo nimba ni ngo yitwa uwo mugabo wo muri Amerika izina ndakondera naryanditse niko guca aza i Burundi mugabo i Burundi nk'umugambi wari umuzanye ntabwo yaraje ku bintu bindi yaraje ku mugambi w'ukugirante ngo kubandanya barondera ukuntu bo kwicisha uwo wundi uwo bariko barapfa ivyo vy'amashengero. Rero uyu mugabo yavuye muri Amerika ari we ngo ni revera ngo ni representant egare wa Ezebu muri Amerika n'uwo mu representant egare wa Ezebu Makamba mu Burundi bose umugambi wari uwo guhakikisha ari uko bishe uwo wundi bariko baragwanya revera Pasiteri Auguste. Mu Burundi murazi yuko iyo bacengetereye neza iperereza rirakora. Ubwo baragiye ku telefone baraduhagira izo miliyoni amajana ane batanze muri documentation zibiturire ngo bice bikananirana burya bararondeye undi muntu wo ku ruhande bazihara zitora mugabo nawe acara batanga. Rero iyicwa ryabo riragaragara neza yuko riri hari abantu mu bantu nyene mu Burundi murabizi neza abari mu butegetsi ni nabo bari mu madini. Hari mu bantu bishobora kuba yabaye oruda yavuye mu bagenerale bakomeye bazi uwo Auguste iciza ciwe bakabona aba bariko baramugwanya bishoboka kuba ari ivyo canke ugasanga bamenye ayandi makuru yatuma aba bapasiteri bashaka gutera akajagari Burundi kuko mwibuke nk'uyu mupasiteri wo muri Amerika usanga asengana na baba pasiteri bakorera Kagame b'abanyarwanda ha muri Amerika murazi yuko abarundi n'abanyarwanda basengera hamwe navyo ubuzi ibintu vya politike bya n'urugwa rudubi bakubwiye ubuyi bushigishe
ubuyi bw'incange numvise i Burundi aho bafata ibiharage, amasaka, uburo, ibiyoba, indagara bakabisyana byose hamwe kugira bashobore guhingaburo ikwiye abana irimwo proteine n'amakarorizi n'ibindi byose vyiza. Politike ni gihigite n'imvange gusa n'imvange. Rero biragaragara neza yuko hari imigambi mibi bari bafise yo gusambura urushengero mu Burundi, ariko kandi bikagaragara neza yuko abo muri leta nka bose nabo bari baramaze kuba biragaragara nabo ko bagiye ku ruhande. Ikibabaje rero ngiki kuri jewe amadini naramaze kuyatahura yose. Jewe ntashikanwa nkitanga mu rusengero nguma ndabisigurira abarundi. Jewe ku kwezi ntanga ishikanwa amahera yanje nkayarungikira aboro bo hirya no hino, sindaba ngo uyu n'uwi wacu, aboro kabisa, kuko nasanze amahera yo guha abapasiteri nasanze ari amahera banezereza gusa, benshi ntibiyumvira gufasha abagowe. Ugasanga urusengero rurakomeye, bubatse nk'urwo rusengero rw'Imakamba, hariho umuntu yigeze kurundungikira ifoto ndatangara, n'urusengero rwubatswe n'amamiliyoni etage, urusengero ruhanitse cyane rwubatswe n'amamiliyoni menshi cyane gose. Mugabo ugasanga bakudondoreye aboro bahasengera, narifashe ku munwa aravuga ati nk'umuntu yubahuka akubaka igihangari nk'iki kabisa, igihangari nk'iki ngo haboneke neza atitaye kuboro bahari, ivyo kweri mwumva ari ivyo. Rero murabona politike n'amashengero ni bimwe, narababwiye yuko bose bakorera hamwe, n'uduseke tubiri twazanwe n'umuntu umwe, kandi utwo duseke tubiri udafatiwe mu mutego umwe afatirwa mu wundi, utaziritswe n'umugambwe azirikwa n'idini, utogeje ubwonko n'umugambwe abwozwa n'idini. Abanyapolitike utarose ukoza ubwonko ngo akubwire ngo ko ukwiye gusaza utera intambara, idini rizobikwigisha nyene muryane. Nese uko nyene rega niko bazobamara, niko baje kubazirikamwe akantuza kamashu, niko bazobamara kamwe niko muzoza muravamo. Rero intambara y'abahutu iyibaye nkiko, abahutu na cyane aba bagabo mubona iyi myaka yabo, murabona yuko bari mu myaka irenga 40, bari bamaze bose kubona ibitari bike, kandi ihonya abahutu ryabaye n'ubu ribandanya. Je ndemeza yuko ihonya abahutu mu Burundi rikibandanya. Aba bagabo bari babizi, mugabo aho kugira ngo barabe ico bahuza ngo bubake ya communauté y'abahutu ikomere haba mu masengero no muri politike, babonye yuko kuryana ari wo mugambi mwiza, ari byo bintu vyiza bakwiye kuduhagira. Ukuri ko nababwiye ati abahutu umugambi wabo gusa nuwo kuguma barira twarishwe, mugabo iyo bariko baricana hagati yabo ivyo ntibabivuga, bavuga gusa babishe, ntibavuga yuko baricana. Aba bagabo bose basize abapfakazi, kandi mwibuke cyane abagore babagabo nk'aba, mwibuke ko ari babagore batazi WhatsApp what is going on. Iyo mvuze ngo WhatsApp what is going on, ni babagore babakubitira ngwengu umugore ngo nukubaha gusa, nta kintu kimwe abazi. Nk'uyu uwo muri Amerika ushobora kuba usanga atanazi yuko nimba umugabo yagiriye kuri passport yo muri Amerika ategerezwa kugarukana ikiziga cyo muri Amerika kugira ngo bagire autopsy hama bamuhe official ntuzeye death certificate. Batamuhaye death certificate iri official, ibipapuro biva muri Afrika ntavyo bazokwemera. Musanzwe mubizi yuko n'abasirikare bafira ku rugambi yo bashoboye kubaronka imibiri barayigarukana muri Amerika, ntibandika ngo yafiriye ku rugamba vyaheze. Aho usanga aho kugira ngo bagarukane ikiziga muri Amerika bazoca bihuta nabo ngo bagiye ku maziko hariya, kubera kutamenya guko burazi neza yuko bababuza kurikirana ibintu. Ni ibintu bimbabaza cyane ndavye ibintu bibera mu ngo z'abagabo b'abahutu, n'ukuntu aho kugira ngo dutere imbere ahubwo bitera biba kajagari no kurusha. Ariko nemeza neza yuko abantu bose biheka ku ijambo ry'Imana kugira bibe abarundi, abantu bose biheka ku ijambo ry'Imana kugira bibe abirabure. Ubu nagomba ndakubwiza ukuri imisi yabo nabo iri kirarangira, bazoza barajyana ukunyene bahere, hanyuma nyene baheze babisire abakozi b'Imana bukuri bakore. Hanyuma ikindi naco nabonye ngo hariho ni liste y'aba bapasiteri ngo 80 n'abandi liste bayindungikiye ngo nabo ngubu ngo barahagaritse ku murimo wabo.
ico ntazi ninde yabahagaritse ni leta kuko ntabwo ari document officielle ni message ni leta yabahagaritse ni nabo mu rushengero abari ku ruhande nyene g'uwo mugabo bimeze gute urumva province yose irimwe abapasiteri 85 mugabo bakabandanya biyongera mu rushengero rumwe gaho ntituvuze n'abandi n'akamaramaza mugire rero mwese ibihe vyiza mukore subscribe na share kandi mutange commentaire mugire ico muvuze kuri aba bantu